ndanezerwa no kuba nitwa Umurundi, ndanezerwa Uburundi igihugu ca amahoro y'Imana abandi namwe bakunzi ba B-Info News n'abakunzi ba Cody the Black mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino kiganiro cacu cuno munsi w'genekerezo ya 13 kwezi kwa gatanu no mwaka turi mu 2025 na Pluto na gatandatu ikaze muri kino kiganiro cacu aho tugiye kuyaganira cyane umutekano muke komeza kurangwa mu busero bw'igihugu ca Kongo, ndetse turanza kugendera cyane mu muryango wa EAC turabe umutekano ngene wifashe, eske ibihugu bibanye gute, akagamba reka karaboneka hirya no hino mu bihugu kariko karava kuki ariko aha ni turaza kwisunga makore karavuga neza yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda M23 mu masaha y'ijoro neza na neza muri Ruvungi bo baragarutse kokipa bino bibanza canke bino bice tuzi neza yuko bavuyemwo mu itegeko rya leta zunze ubumwe za Amerika. Amakuru avuga yuko muri Ruvungi mijoro yakeye hari amakuru avuga ko abene igihugu babonye imirongo minini y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda ariko baje bambaye civil bariko baragaruka binjira neza na neza ngaha muri Ruvungi. Turaje turabiri hamwe nkuru eske niyo canke si byo gusa turaza kuyaga no kubijanye no muri Kamanyora hari bishoboye biriko birahavugwa kubijanye n'umutekano, naho murabizi yuko zinyeshamba z'u Rwanda ariho zahungiye zose zivuye mu bice zagiye ziravamwo, ubu tuvugana akaba ziri muri Kamanyora. Turaje turabire hamwe eske muri Kamanyora imeze gute, inyeshamba vyifashe gute, mbega wazarendo canke FRDC arafise umugambi wo gukura inyeshamba z'u Rwanda ngaha muri Kamanyora bimeze gute. Ariko kandi muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe uburyo bubabaje canke uburyo novuga yuko buzonezera abatari bake President Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu ca Uganda mbere yaraye anarahiriye kurongora igihugu cy'u Buganda inshuro igirindwi agiye gusenya ubutegetsi bwa President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo twamaze kuba tubibegeraniriza tugiye kubana atakibazo na kimwe. Manze shimire cyane mu bimeze mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva no mu Kirundi, abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari mu mahanga Iburayi, Amerika, Aziya, twirabire twiramukirize cyane, abari Saudi Arabia, abari Oman, abari Kuwait, abari Qatar, abari Dubai n'ahandi henshi tutibagiye, abari Amerika mu mareta agiye atandukanye, abari Canada, Quebec n'ahandi henshi donc ndahibagira cyane mutwihanganire za Oceani hari hanyeshafye tubabwire timiriyo canke mwaramutse bikirwa n'amasaha muba muri ko muradukurikirana. Yes, nkuko natangwa ndabivuga hari amakuru canke hari amahome hari karaca hagiye na hino cyane mu ma message mato yo kuri WhatsApp avuga yuko inyeshamba z'u Rwanda zabonikanye ziko ziragaruka muri Ruvungi mu gihe abenshi babonye ziko zirasohoka ariko mu masaha y'ijoro boba baramaze kugaruka muri Ruvungi. Turabire hamwe eske ino nkuru ni y'ukuri canke si y'ukuri. Abenshi mbere bavuga yuko boba babigize nkuko babikoze mu gisagara ca Uvira mu gihe inyeshamba z'u Rwanda zerekana neza ko ziko zirasohoka muri kino gisagara ariko biza kugaragara ko zitahavuye aho mu masaha y'ijoro nyene zongeye kubonekana ziriko ziragaruka muri neza yo masanamu yashizwe hanze n'ikinyamakuru Al Jazeera. Ibi ndazi yuko abantu mudukurikirana mwagiye muri kurana. Rero ubu hari amakuru ariko aravuga neza yuko muri Ruvungi inyeshamba z'u Rwanda zoba zarahagarutse mu masaha y'ijoro mu buryo bwa infiltration canke mu buryo bwo kwigira bene igihugu. Ntabwo bari bambaye teni canke imyambaro ya gisirikare, biriko bivugwa yuko bo babinjiye muri buno buryo. Ariko ino nkuru tuyiha amahigwa ngahe, mbega nivyo canke sivyo? Ino nkuru je nta mahigwe no yiha canke nta kuri kwayo kuhari, kubera ko murabizi sabotage canke gutera ubwoba bene igihugu ntikubura. Je no bifata neza akari nk'ukugumura bene igihugu kuko bine bice vya Ruvungi inyeshamba z'u Rwanda zavuyemwo ku musi wejo twarabonye abazarendo babanje gufata kwinjira muri Bwegerera, ariko mu masize y'umugoroba niho bashobora kwinjira muri Ruvungi. Na tutibagiye yuko na FRDC iyo bita Hibu rijya tsinda rya Hibu naryo ryari ryamaze kuba gishikira muri ivyo bicinyishamba z'u Rwanda zavuyemo. Rero abariko barakwiragiza amakuru bazana ngo M23 ngo yagarutse muri Ruvungi no gutera ubwoba bene igihugu kugira ngo bikunde
bahunge canke bagume mu mazu bagume hagaritse imitima. Narijya mubona neza yuko izino nyeshamba zitaryohererewe na bukebuke gukugwa muri bino bice. Munibuke neza yuko abatari bake bamaze kwiyahura, abandi nabo amaganya n'amagorwa bibugarije kubera ko batashitse ku cifuzo cyabo. Rero nta mahirwe ahari avuga yo kwemeza neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zagarutse muri Ruvungi. Niyo zari kugaruka twari kumva habaye imigwano kubera ko Wazalendo yari yataye gukora patrouille mu masaha y'ijoro ngaha muri Ruvungi, kandi ari kidasanzwe iba ari kurara ikimenye. Rero ko abantu bariko barakwiragiza amakuru ngo M23 ngo yagarutse muri Ruvungi, ndibaza aya ma TV yo mu Rwanda ariko arabibabwira nta kuri kuhari. Mu gihe tutayibona ku nyamakuru bigiye bitandukanye cyangwa kuri BF4 News tutarabibabwira murumva neza yuko atakuri kuba ko birimo. Ariko ico dusavye nuko tubamira kuri tele tukabatohoreza ukuri kw'ibintu ingene biriko biragenda, biratuma neza cyane namwe muba ku mwanya ndetse amakuru akadushikira cyangwa akabashikira atakibazo na kimwe, kandi mwamaze kuba muyamenya n'abandi binyamakuru bikaza kuyandika twamaze kuyababwira. Bariko baravuga rero ngo nkuko vyabaye Uvira birashobora kuba nko muri Ruvungi, ariko suko bimeze. Kwinyeshamba z'u Rwanda nazo aho ziri ziratoshe kandi zirakeneye nazo gutezurirwa, kuko ibihano Leta z'Ubumwe za Amerika zafatiye u Rwanda vyatumye M23 icika intege. Sinzi mwe mudukurikirana ko mwagiye murabibona, kubera ko M23 kugira ihave muri bino bici ni kugira ngo bashobore gukingira patrabo w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi ndazi neza yuko mubizi kandi mubikurikiranira hafi mbere no kuturusha. Niyo mpamvu rero abari ko baravuga yuko M23 yagarutse muri Ruvungi ntabwo ari ukuri, nta nabukebuke, ahubwo Wazalendo yo iragomba kwa advancinga canke yegera imbere, inatera imbere, aho bariko baragerageza kwigira imbere kugira ngo bashobore kukipa bino bice inyeshamba z'u Rwanda byose zari zirimo. Hama bamaze kuvyokipa ifise neza bagabi ibitero, batangure kugaba ibitero aho inyeshamba zahungiye canke zagiye gukika umusaya. Rero ico no babwira muri Kamanyora ibintu vyakomeye, ubwoba ni bwinshi mu nyeshamba z'u Rwanda yuko umwanya n'umwanya naho bashobora kuhakugwa bakaja hariya mu gisagara ca Bukavu. Rero inyeshamba z'u Rwanda murabizi neza yuko ibintu bitazoroheye na bukebuke. Ariko imbere yuko ndababwira ivyo muri Kamanyora, bikamanye ndababwire ibijanye na Sange n'umugambi wari wateguriwe muri Sange. Ugerageje kuraba na gace kari hagati ya Uvira na territoire ya Fizi, kari muri Uvira mugabo ni hafi ya territoire ya Fizi, ni nka hafi niko no bivuga. Ariko kano gace bivanye n'ingene umutekano muri Minembwe wari umeze, byari bigoye cyane yuko inyeshamba z'u Rwanda zari kuhaguma, zari kuhatena. Ibitoye babwiye mu makuru twagiye turaba, kubera ko hari hasigaye yuko twebabwiye ko nonani wipoksa zo muri Fizi zafashwe na coalition ya FARDC. Rero bari basigaje kugafata ku gace gasigaye, hama bace bakubura batera bamanuka zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri Sange. Niyo mpamvu ubona Sange ari nabwo buce inyeshamba z'u Rwanda zavuye mu mbere kugira ngo zishobore kwikingira, zikingire n'umutekano n'amagara yazo. Rero kubari muri Sange bobo umutekano ni wose, ndetse n'ibikorwa bigiye bitandukanye byatamwe gukogwa kugira ngo, kubera ko umutekano ngiye kuboneka inyeshamba z'u Rwanda zamaze kuba zokora. Rero ngo muri Kamanyora imeze gute, vyifashe gute? Umwanya n'umwanya bafise ubwoba yuko naho bashobora kwakugwa bakaja ahandi atari ngaha muri Kamanyora, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Amakuru dukomeza gutohoza aravuga neza yuko hariho amakuru ataraje habona yuko inyeshamba zigomba kwimuka zive ngaha muri Kamanyora, kubera ko zishobora kuba zihavuye ku mvo zibiri. Icambere ni igitutu cya Leta z'Ubumwe za Amerika, ikindi nuko umwanya n'umwanya bashobora kwatakwa mu buryo budasanzwe, bashobora kwataka mu buryo budasanzwe kandi bukomeye. Narijye ubona neza yuko iyi Kamanyora iri ahantu muri Plaine, bazoba basigaye ngaha muri Plaine. Murabizi naho ibirindiro vyabo biri iyo uri mu Burundi ngaha mu Cibitoke cya Rugombo, urashobora kuraba ama position yabo, ndetse unaravye mu misozi urashobora kuyabona gushika muri Ngombo. Rero butuvugana inyeshamba z'u Rwanda umwanya n'umwanya zishobora gukugwa aha muri Kamanyora, nkuko amakuru yacu akomeza abivuga. Kuko tugera turaba na Wazalendo ivyo ko baravuga, Wazalendo bo bamaze kuvuga yuko bagira banze ba advancing neza veri Kamanyora, hama bidugire muri Bukavu. Kandi Kamanyora kuyigaba mu bitero, kuyitera biroroshe cyane.
biroroshe cyane kubera ko umuntu azoza gutabara ngaha muri Kamanyora nuko azoba avuye hariya muri Bukavu akaza agana hehe agana muri Ngomo hariya mu musozi wa Ngomo agaca aza ngaha muri Plaine exactly muri Kamanyora. Ayindi marafora bashobora kuronga muri Kamanyora nazo bavuye mu Rwanda neza na neza Bugarama nayo azoza aciye ngaha muri Plaine ntabwo azonda gucariya mu misozi. Ariko ikihari nuko FRDC yibereye ngaha muri Katogota bizoba vyoroshe cyane kwa neyantisa umwasi azoba ari hariya muri Ngomo canke azoba ari karaturuka hose. Burya ifire iyo ubateretse ibombe ngaha muri Katogota biroroshe cyane gukubita muri Ngomo kubera ko ubu habona neza neza 5 kwa 5 uri umwana gema neza biba vyoroshe. Rero bizoba bigoye cyane kuzana amahaforo akomeye cyane inguvu nyinshi yinyesha mbava muri Bukavu. Rero ibi nivyo ndiko ndababwira yuko iyi Katogota iyi Kamanyora ni cyatumye inanirana nuko inyeshamba z'u Rwanda zari zifise igice kinini ngaha muri Plaine ya Rusizi, ariko ubu tuvugana ubuce butari buke buramaze kuza mu maboko ya coalition FARDC ndetse bashobora no kubyifashisha kugaba ibitero kuri M23 iri muri aka kantuze akatu agace gato Kamanyora. Ibinda zimwe mu dukurikirana muca mutahura cyane. Rero ubwoba nibishikunyesha amazu Rwanda zishobora kuhava ava yuko ava yuko wazendi hagaba ibitiro kuko hari amakuru tumaze kumenya neza yuko hariho bamwe bari mu gisagara ca Kamanyora batanguye guhunga kubera ko ibintu bitoroshe. Abene igihugu bayobokinyesha amazu Rwanda bamwe batanguye guhungira hariya mu bice bitashobora kubandukiramwo imigwano kwa nka yuko imigwano ishobora gutandukira ngaho ibintu bikaba bibi cyane. Monibuke neza yuko aha muri Kamanyora hari n'abanyamurenge bava muri Uvira ariho bari nabo abandi bava mu bice bigiye bitandukanye M23 yagira rekura nabo bari ngaha muri Kamanyora. Rero Kamanyora amakuru dufise nuko abatari baki batanguye kwimuka abandi nabo biteguriye kuhava vuba bwango bataririnda barabona ayimbwa yaboneye ku mugezi wa Zalendo yamaze kuba determine yariye Karungu kabisira avuga ati kuri akaryo turose mukikura mu mariye canke mu matere ari strategique bigira rebe tubene inzira nziza yo kuba kubita tubababaze mu buryo budasanzwe ndetse ngomba kubarambira ku bijanye n'imirongo y'urugamba. Reka twiyagire kubijanye n'imijyane canke ingyane n'amakimbirane ari hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Buganda hagati ya President Paul Kagame na President Yoweri Kaguta Museveni, aho intondoroko ya byose abantu mutashobora kuyoza canke yavuye. Twagejeje kuyaga n'abakurambere baratubwira ibijanye n'itosekara ry'umubano wa President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda na President Yoweri Kaguta Museveni. Rero iyi mijyano yabaye yatanguye ryari mbega ubu bigeze hehe? Ko twari tuzi neza yuko Museveni ariko arafasha leta y'u Rwanda kugwanya leta ya Kongo, ubu bimeze gute? Ariko ivyo byose yagiye arakora Museveni twagira tubabwize ukuri neza yuko yakoze ibintu cyo kugira ngo azunguruke President Paul Kagame amuce ijya nino amurunguruke mu bwenge hama asange yamurunduye mu bintu atazi cyangwa asange yamutaye hasi. Uko ibintu bimeze President Yoweri Kaguta Museveni tuvuga yuko ari we yavye cyangwa ari pare wa Paul Kagame ku butegetsi. Ico gihe bose bayoboka leta zunze ubumwe za Amerika. Mugabo uko imisi yaciye Museveni yarabaye nk'uyiyonkora kuri leta zunze ubumwe za Amerika yishira ku Bushinwa. Rero Kagame ivyo vyatumye agira inguvu nyinshi cyane azihabwa na Amerika ndetse n'Ubwongereza. Kagame yahise agira inguvu nyinshi. Rero kugira izo nguvu acagomba kugaya Yoweri Kaguta Museveni ndetse anagomba kumukura ku butegetsi cyangwa kumurimbura. Ibi murabiza abantu mwakurikiranye ibijanye na geopolitique guhera mu myakezi. Rero Museveni ituyo yakoze canke amayeri yakoze yabanje yishira hasi amera nk'usavye ikigongo President Paul Kagame aramwereka yuko ari hasi yiwe. Kumbe ntamenye neza yuko Museveni arimwo tubiri. Rero Museveni icyo yakoze yagiye arashuka cyane President Paul Kagame mu bigiye bitandukanye, ariko uno munsi ubu yamushutse niwe ari karagenda musarisha mu makungu, aho ubu tuvugana President Yoweri Kaguta Museveni agenda muri Amerika akababwira neza yuko Amerika itakeneye umuntu nka Kagame, kandi mu gihe cyose azabagikorana na Kagame ibintu byabo byose bizogenda nabi. Ibi muri ko murayibona ndetse mugerageje kuraba uko mubibona kiretse amakuru y'ubutasi tuba dufise nuko abari vyerekana neza yuko ivyo tubabwira bifise sase niyo biriko biraje. Rero mu kubikora
Yoweri Kaguta Museveni yarameze nk'ungaruka kuri leta zunze ubumwe za Amerika, aho mbere yafatwa nk'udasanzwe ngaha mu karere, kubera ko urabizi ko bafadikanya na leta y'u Rwanda mu kwiba ubutaka kujana muri Amerika. Ariko ubu tuvugana Kaguta Museveni yarazungurutse president w'u Rwanda, yamuzungurutse gutemeze gute. Icambere mu kuzumuzunguruka niwe yashize imbere mu guhunganya umutekano wo muri Kongo, yica n'indiri y'abakongomani benshi. Ivyo murabizi. Amaze kubikora yaciye araba uburyo yiyunga na leta ya Kongo. Ubu ni Museveni ndiko navuga. Yaciye araba uburyo yiyunga na leta ya Kongo, ndetse banakorana amasezerano kubijanye no gufashanya, kubijanye no gutabarana, kubijanye n'ama business byose baramaze kuba babisinyiranira. Sivyo rero Museveni avuye muri Kongo yavuze ati sishijwe, acagerageze kuraba ubundi buryo yihoma kuri President General Neva, aho mbere yihomye President Neva kugira ngo wa Kagame abone neza yuko Museveni batagiriki batakiri kumwe. Ndibaza abenshi muri ko murabona amasanamu yerekana SG cyangwa Secretary General w'umugambi ku butegetsi Reverien Ndikuriyo yibereye neza na neza hariya mu Buganda. Ibi bintu nimboneka rimwe guhagurutsa SG w'umugambi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo akaja mu Buganda. Ntibibaze neza yuko guhagurutsa SG Reverien Ndikuriyo akaja mu Buganda si ikintu cyoroshe cyane. Ico tuhabonera ngaha nuko President Yoweri Kaguta Museveni yarushije ubwenge President Paul Kagame. Cyagihe yagomba kumurimbura uno musagira musubirize mu nkoko. Ko ariko arabikoramo nuko ariko aregereza kwiyegereza abatavuga rumwe bose na leta y'u Rwanda. Ibindazi muri kumurabibona. Ndibaza mwarabonye no kurahira kwimikwa ku munsi wejo General Major Neva mwaramubonye yanakiriwe n'icubahiro cyane na Kisekedi mwaramubonye. Ariko mwibuke neza yuko President Paul Kagame wewe atabwo yahabaye atariho yarari. Ibindazi neza yuko mubizi. Rero uno munsi Yoweri Kaguta Museveni yiyegereje cyane ibihugu bigera kuri bitatu. Yiyegereje Tanzania za Amerika, yiyegereza u Burundi, yiyegereza na Kongo, kugira ngo baba ndi bose batavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda bitume Kagame ajingitse canke baze babe bamufashe kurimbura leta y'u Rwanda. Ikindi twababwira neza nuko uyu Museveni kurandura Kagame bisa nuko yabigize ku ntego. Yamaze kuba abigira kubera karabwira no muri Leta Zunze za Amerika ati mu gushora amahera kuri leta y'u Rwanda mumenye uko aramahera muzobamuhevye muzoba muri kumwe n'uruhombo ngaho. Rero kubijanye n'amakonfli ibijanye n'amakonfli kandi mumenye yuko Museveni yunze na BRICS ibi murabizi yaramaze kwiyunga nayo uko kose ni kuzunguruka President w'u Rwanda. Sivyo President w'u Rwanda rero uno munsi kumurimbura bisa n'ivyamaze kurangira na leta yiwe. Igituma ndababwiye ko kurangira na leta yiwe bigire bijane nuko amabuye y'agaciro ari muri Kongo yanahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaze guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihinguriro rizoyahingura rizoja mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ntirishobora kuja mu gihugu cy'u Rwanda hari President Paul Kagame ari wakiyongoye igihugu cy'u Rwanda. Ibi namakuru yiziwe kandi yo kurubuduka kurano ushobora kuraba ugashishoza ukaraba kuri kwayo. Ntabwo ihinguriro rizohingura ubutare bwo muri Kongo bwa Amerika rizoja mu Rwanda President Paul Kagame akiri umupresident. Narya mubona yuko Yoweri Kaguta Museveni yamaze kuba mugambana, ndetse ari nawe ashobora kumurandura umwanya n'umwanya. Hariho n'ikiganiro nza kubakorera kubijanye n'ingene u Rwanda ruko rurihoma canke gwisembasemba igihugu ca Tanzania. Kandi Tanzania nayo ishobora kuba ifise amanyanga ifitaniye na leta y'u Rwanda ataraja habona, ariko vyose bizoja habona. Bavuga yuko ngo imisi y'igisuma ngo ni 40 canke ngo ubundabunda abonwa nuwahagaze. Aho bigeze rero Kagame no guhenuka vyanke bikunde, no guhenuka cyangwa guhenugwa vyanke bikunde kabisa. Kandi mumenye neza yuko Amerika yoyo iri muri obligation idasanzwe yo gukura President Paul Kagame, iri muri obligation yo kumukura mu buryo ubu canke ubundi. Ndibaza ivyo muca mubitahura 5 kwa 5 atakibazo na kimwe. Rero mwumve yuko leta y'u Rwanda iri mu mazi abira kandi mu mazi menshi cyane, umwanya ishoboye kurimbuka ibifashijwemo na leta
ya Museveni, kuko biraboneka neza yuko Museveni ibyo byose yimara kuba Kagame akigamana Museveni yabitse inzigo y'inzika uno musi abariyo ariko arazura ari nayo igiritume atsambura ubwami cyangwa ubutegetsi bwa President Paul Kagame narijya we yaciye yitwara nabi abene igihugu nta cizere bakimufitiye, amakungu nta cizere akimufitiye. Murumva neza yuko ibintu bigiye gukomera cyane ngaha hakujya yakanyosha. Twibaza ati none nyambu no musi Amerika twakora imigambi President w'u Rwanda ari hakiri ni uwuhe muntu tuvuga yuko yateguwe kugira ngo aca asubirira President Paul Kagame? Wewe bobana mutabaye murabizi ko yifitiye ubugwayi bwinshi muga yandarira ku butegetsi. Singomba kubabwira byinshi cyangwa kubarambira, ahubwo reka ndabashimiye cyane bebe bose tukomeze kubana mu migano n'amakuru tugenda twashikiriza. Ndizera yuko Uwiteka Imana akomeza kubana nami abaho ivyo mwifuza byose. Reka ndababwire yuko twagera gura mu bindi biganiro, ariko wakoze subscribe, wakoze like na share na commentaire, mwakoze ibintu by'abagabo. Asante sana. Join to call the Black INB Info News. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.